ndamubone Isaac ukurara system ya YouTube igeni ikora na titre irakonta notez bien ego titre irakonta kugira miniature kugira vyinteresse abantu ariko nashimye ikintu kimwe muvuze nko gukangurira aba YouTuber cyangwa YouTubers bagenzi biwacu ntibakavye mu matitre kuko titre irashobora gukononera of course abantu niki ariko rero zirindira ngarukire gato matitre ku basani angarutse kwa Emery Sun vuga namaze kugerageza ivyo nshoboye byose nkabarondera nkababura bashaka nkora iki iyo nayo ni inkuru aho iyo ni inkuru mvuga ati twaravuganye naramurondeye Emery Sun ndamubaze bijanye aranyi mu mwanya aranka kuvugira icyo bivuze ko aragize ariko ngaca numva ino pembeni ebana futa kiruko atariko turakufunga ararira amakonvocation hako n'abopije barago abopije bacu mubareki bariruhiye bafite ibinji bibahanze vya fere igihugu ko mu nzi ataremisho byo bavyiza ari babiri bari kumwe aha rendera none confrontation après yabadije ni nkuko yobaje kuvuga ubuzima bwa Emery Sun nako saririmo Emery Sun wewe umusani aho nyene chenandika kuri titre urumva ko bibeshuje Emery Sun no Emery Sun atanze umuco kuri wa mukobwa yajya kandi atanze umuco umva gute urumva umwese cyakuja kumenya umuco watuye kandi ega n'ubundi ari kuri YouTube kugira injiza ama views abashaka party 2 mushiriganza hejuru put your hands up abashaka party 2 dutumire Big Fizo nande birababaje kuri umuririmbyi w'umurundi uja kwirukira ibiganiro byo ngaho hanze ubugiye ukabatakambira ugabwa no gukura amavi uri kurasaba ibiganiro abi ngaho iwacu bakubwira ati baduha ikiganiro kandi ukagomba kubagarako ko no bujinga bonne nuit bisous Bonjour, barampaye ijambo. Barakoze kumpa ijambo barangirukanye mugabo umunsi barangiriye chance yo gutsogoroka mu kiganiro mugabo nyene haha no munsi nayo niyumvira ibintu bidashobotse cyo kubabwira ati OK, je vous suspends vous toutes dehors. Ico gihano kimbikire. Ico gihano ukimbikire gato uzokima wundi munsi kimbikire gusa. Tekana Emery ntapasohoka yagishika. Mumeze neza murakomeye bon moi je vais très bien naye nkumbuye Fun&facts of course no tutangure kuri fan yatanguye kare bataratsa amakamera mugabo sindirimbiza kubandanya I don't know reka nakire abagenzi banje namwe nizire ko mumeze neza aho muri no miryango yanyu mutameze neza allez prier ndadahababwira gute yarakobotse amavi yaozi yarakobotse kubera gusenga yatanatabuka anyway kana kiagenzi banje parce que là iminwe ikira baba hariyo umuntu ngaha mukamwagira nuke chouchou ni bon ni bonbon inyosambi dance ngwiki iyo yahora haramamusi birumvikana uretse wabirukanye bakubabwira arakenda umukobwa wasigaye gayatu mundabire hebo turateye kandi ndaramutsa mwana ko ozi ituma twamugize mise à pied hari impamvu muriko murayibona afise twakomeye twigisha ibintu vy'amaradimanta c'est pas normal ashaka gushika karira atacabaye birakaze ariko reka Namatumira ariko ararira
nisanze kubakira bona ukora turabanga habumiho afite ibintu byose intambara yose yatanguye Nikita jewe abantu bose nibariko barabona ko ntekanye yatanguye abantu barabesera umuntu yatanguye atekanye ari Emery Sun ni Emery Sun hanyuma nanje sinzi nyine binyandukiye okay je ndashobora kuvugira ko barabakurikirana muri jije gute nimutubwire natwe mbega ivyo bintu muza mwigana mutaduha ko dufungurira biga bintu bivuga je rero muri make muri make yavuye ku kintu wakantu bambara muzi sayenda kazi zina kantu bambara musi y'ijipo canke ikanzu yibonerana urabibona ngo bakita kimbiki rero je kora bamwe ngo kimbiki nabajije icarico hari ababika yikigabasha nanje namusiguriye niyandira imbico gihumbi n'inyagacaca nyamuci wabo umva kera igihumbi nimutwakire basha mu kiganiro ntibagira banki gihumbi barakikuha ugacuka ibika nimutwakire mu kiganiro dutangura okay iyi ni fun and facts of course muratuzi twatumaze imizi dutangura ari fun no fact only facts but today navyonzi imana vyatukaza batwenze kwanza gatoya ngasinzi bamwe hatwenze yabatwenze oya mugabo erega ngira ikibazo cyo kutamenya ikirundi ntaho kaje namusaba tugisha ikirundi muri fan turagira umwanya wo kwiga ikirundi twe turamenyere Nikita ko avuga ikirundi cyake nyine kimwe uvuga avuga ati cyo hanze ni cha akarovutse bwa kumba rero Emery ni yari bwa mwumve iri mpamvu yatwenze twe twavuga ati none turamuzi bagigi havyazi yavyumviye he nizimubwiye dutangura ikiganiro yaje twiparaturako kimwe n'abajyarani Nikita naco mvuze kanihore Nikita yatekanye je cyane nikomeze nikomeze bon komeze nyuma baca bambesera ngo nije ngorana abamuzi baramuzi ko bakunda kumbesera akanya urume rumara urume gwisase gogo ndavuze ngo bimara kandi urume gwisase yo tangure ndagusaba Congolese bakunzi ya Siren Vibes akabira kawe simulumba akabira kawe turahaye tukamenya abakunzi ba Siren Vibes na Fun and Facts toshe gutangura gasiyo ndabaramukije nize ko meze neza Ozeri yatanguye nukuri tutatanguye je twamutebutse nsuye nidondore cyaka tunyarutse kabisa turajya kuvuye kuno oya inabaretse kujya mubanze mwidagadure but enough is enough it's okay finish reka rero tubandanye turagenda baramukije nize ko meze neza reka duhi ijambo rya muntu wa John abitse majone murakoze cyane ko mpijambo ego madam ndabaramukije ego ndabaramukije abakunzi bacu ba Fun and Facts cyane cyane abakunzi ba Siren Vibes Johnny Nikita aka Bagigi turahaye ikaze mu kiganiro cacu abandi bidondore hanyuma catugirako ndabaramukije umeze neza nibaza ko muri aho muherereye ibintu bimbereye vraiment kuravuganya gutya abahoro abakunzi ba Fun and Facts abakunzi ba Siren Vibes nizera ko muherereye meze neza kuko kameme nivuga ko twataye umwanya dutangura tubatwenza n'uwarafise stress ubuzaheze so ingo mu kiganiro nyene wumva umengo uri kumwe natwe mudihinduke ivyo wari urimwo bigabanuke kidogo vyibagire kwa twarababwiye tuza kubigisha mugabo wa meme tatugira iki tubaryohera nkuko vyamani Darlene hayo kazina ni karahinduka kirese mukampinduriye mama Coco mami varana kushaka kunita mama pasteur kwari no musi ndashaka kuba mami ndeko ndavyiyumvamo urabona ko naje nana wavuze ego hama bamaze kubimvugira abo bitameze neza mu bandanye natwe bafise ku mutima bizogenda neza hanyuma nimba twagundanye twamaze Nikiko isigura tugundanye twamaze abakundana haga imitima turabashushu heraheza uzikira dutangure ahari amahoro urusato rw'umerura Nikita vuga turagusaba ahari amahoro umuhoro uramwe okay ikindi normalement ico dadashaka kuvuga si ico urusato rw'imbaraga sagifika batanu
urahazi twagira tukudeporte imbaragasa ni kigaho baguha kandi Baragasa. dada reka mbwira ko ari inka mayina niyo ikuze iciva mu inka Amata bagiginga. Sha. Reka twakira abashitsi dusaba abashitsi ngaha ngo muba turahagatiwe. N'abasore n'abapapa. Tuje kuganira kuri suje nibaza kwiza kwafata cyane ibegereye gose mpamvu twatumiye no munsi kandi none ko no munsi bibya hari ako gatoya kugira equilibre mugabo ni bo babiri ni benshi aho raza hari umugabo umwe no kubunye muri babiri deja c'est bon alors reka tubakire bose murabazi ndisoko kumwe bose murabazi abatabazi mugabo hasanga batabazi mikro banze batwibwira babaramutse hama tuganire suje y'umunsi Entreta ni wamenywa na bose inoti nizwi na bose kandi naho nyese inoti zarizo zose Isaac mwashobora kutwidondo murakoze cyane twa Isaac Classic amazina yanje yose ni Manikura kuri Isaac ndapfuye dada ariko arantwenga Manikura kuri ntagiye waruzi akona kabiri gituma idodoye Bob ego hari bindi yozi ufise ukora ibiki akazi kawe nkora ibiki akazi kanje sanzwe ndumwe mu gwaruka baba entrepreneur sasa nkaba kandi nkora umwuga wo kuwitangaza makuru nkaba ndi mu youtuber c'est comme ça hari bindi yozi ivyo birakwiye afise ni radio yitwa PJ Classic FM voilà bifatanye muri bya bindi byo entrepreneur quoi iko Isaac Isaac nanga ibintu by'ama entrepreneur ewe muture basi nibaze barabe bazi bagira baze barabe vrai nta kintu n'igikomero zikarenga entrepreneur akugamere ko ni kumeze Isaac ahantu yise tutabwiye twize hamwe Ruhara bavuze ngo ntacyo uzovamwo bakubona mw'uruhombo none no musuri igihangange wicarana n'abahambaye harabavuze ngo uzopfukenye bla 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 ngo uzopfu udatunze uno musi inoti ni jeje mu batunzi uravugwa na wewe harabaguhebuje ngo business yawe ntizotera imbere uno musi ugeze kure alhamdulillah nitwa Emery Sun nibaze barabukutaga open mic yakugize nibaze barabukutagase dufate iyaba turi muri Kongo twatugenda mama wose wasaye n'umwanya wawe n'igihe cyawe tweretse kuri dossier Fun&facts ndavyigiye ngaho nabyo narinzi uyu munsi nibiza koroha yo ni Emery Sun abavyeyi banyise ni vy'indavyi Emery ha mu muziki ntorize na Emery Sun nkabandi umuririmbyi umwanditsi hama w'indirimbo z'ikirundi nkabandi umwe mu baririmbyi benshi b'abarundi nico batesa murakoze cyane nkabangerageje banje gutesa ego okay turabahaye ikaze murakoze cyane murakoze cyane nkuko rero Ozi yababwiye murabona ko dufite abatumire babiri b'ibitsina gabo natwe sinago impaka babishireko turi babiri rero nkuko musanze mubizi mubona nibaze ko muko murabona umenga ni ikiganiro gitandukanye cyane n'ibiganiro musanze mumenyereye muri Fun&facts ariko nkuko musanze musuzi dukorera ku masuje atandukanye ku bintu bitandukanye kandi tuba dusanzwe tuko turabamwo dusanzwe tubona dusanzwe ducamwo turi bane nkuko mwama mubizi muri Fun&facts Darlene Nikita Ozi na Dacia n'abatumire bacu babiri Isaac hamwe na Emery nibo tuza guteramana uyu munsi mukaca mwibaza muti mbega rero tugiye kuvugana kikubiki uyu munsi kubera ki mwatumiye abo bantu n'abantu muzi cyane kuma TV online yaba mu biganiro bitandukanye yaba mu kumenyekanisha ibintu byabo mu bintu bitandukanye
uyu munsi turi ngahanye kubera iki ntituri ngaha ngo tugira tuvuge ngo ku kazi ka Emery Sun cyangwa ku kazi ka Isaac ariko tuje kuvuga ku kazi muri rusangi bahuriramo canke twese duhuriramo kama chaîne en ligne aya mashine de télévision en ligne niyo tugiye kuvuga ko uyu munsi ni ikintu gisa nka gishasha hani wacu mugana hatari gishasha hanyuma kandi ni ikintu kiko kiramenyerwa buke buke ariko nubwo kiko kiramenyerwa buke buke kandi nubwo gifise akamaro hari abantu bakibona ukundi bakakibona nko kumenga no gutumwanya bakakibona nko kumenga nta kintu na kimwe kimaze uyu munsi rero turi ngaha kubera iki Isaac arafise aho yavuye arafise nahashitse uyu munsi Emery Sun arafise aho yamye nahari uyu munsi arafise ico aya mashine de télévision en ligne yamufashije mbega ama television en ligne amaziki mbega ama television en ligne ni kwiryohera ni kwiyerekana mbe ni kubera iki abantu bayaha isura mbi bagashaka gufata umuntu akora ivyo biganiro canke umuntu agaragara kuri aya television nkukumenga nimbura kimazi niba yafate nk'akazi nk'akariya kose nivyo tugiye kuyaga ko uyu munsi kuko nubwo biriko biramenyerwa nubwo biriko birakwiragira ego hariho ababikora uko bitategerezwa nitwo bideha mugabo hariho n'abakora vyiza bifise ico bimaze gushika uyu munsi bifise abo bamaze kugurira ikintu nk'akarorero muramaze kubona hariho abantu batezwe imbere navyo canke umuntu agakira bivuye kuma emission aca muri ivyo biganiro canke abantu batora babuze biciye mu ma emission atandukanye n'ibintu vyinshi cyane rero uno munsi tugiye kurabira hamwe kubera iki hari abantu bayafata nabi hanyuma kubera iki abantu batarabimenya cyane ko bifise akamaro bavyijukire yaba bashaka guhayanisha ibintu vyabo abashaka kumenyekanisha ibintu vyabo hanyuma mbega ni gukorera kuri aya television online birafise akamaro hariho ikintu umuntu yinjiza canke no kwitanga gusa bya bindi gupfa kurondeza kugira ngo ejo canke hirya yejo hazogira ikintu bivamo nivyo rero tugiye kuyaga ko uyu munsi je nibaza ko twotangurira kuri Isaac merci twotangurira kuri Isaac akatubwira muri tuntu dukeye imbanje kuvuga mbere ko tuza kwinjira rero neza na neza mu kiyago cacu uyu munsi. Merci beaucoup mwatega ikiyago giryoshe cyane kandi ciza tuzi neza yuko kiza gufasha benshi kiza gutera n'intege benshi uko ozo arabizi amezi nk'atandatu aheze inyuma ama TV online yarabaye menshi paka ndagira ubwoba bazino turatewe aba diaspora bose abari mu Bwongereza abari muri Amerika bari babona ati wow habonetse projet igezweho ni ma TV online nanogira n'ugure TV online hasabye iki akavyugurura ariko kuri no mwatuvugana benshi bagiye banabivamwe yagiye barabivamwe benshi bagiye barabihagarika abandi aro nabo mperuka kugurira amapare yabo sha bariko barabidandaza urumva wavyungukiye ivyo byose urumva ni effet yo kubura abantu babahumuriza batera intege normal akazi ka TV online udafise umutima ugumye utari umutimba nyene utari umuntu nyene uvuga uti jewe ngaha ikiba kibe cengira umunyu nyene w'indyamunyu moto chino urumva biragoye vraiment biragora sana kuko urumva urakora kuri TV online ukarabwa n'abantu 10 batanu rimwe n'ugasanga bifise views 2 indwi yose bira stressa sana hari abandi bageze ku stage tugira ati canke hari abantu kugira bekunde baroga hari n'abandi bavuga ati canke barandoze jaro n'abayigeza kurusanga muhira n'ukuri kari bari serie kabisa bakanuye nyine basobetse nyine amakoti ane gamye baraza ati Isaac kuri sorry turakiniye tuyage karibu bakaribisha mubiri wanje tuyage barambye turumva rero tunane byinshi dukeneye dushaka no twibiri banga nimba hari umuganga bahora bacako kugira baronka ama views kuri YouTube turemeye gukubikira ibanga ntituzosarisha ego kurumva normal je ragira ati nukuri ni muje ngaho mu stressé ni travail na ma content YouTube ni contenu c'est tout utanze contenu nziza barabiraba utanze nyene urumva nyene biranka ariko urumva bukiye hari umusista amaze imisa kuri ibiganiro bya gasonga bugari
gasunga bugale maze minsi ndabibona just imagine just iviri kiraduga just imagine none ariko akora iki vyatara ariko kubera ko bifite ama contenu adasana y'abandi bituma abantu bose ba interesa kumukurikirana rero ntanize kurandira cyangwa sinavuze byinshi ino suje ni nziza cyane iraza gufasha benshi nkuko Nikitare yabivuze ati sinzi ndiko ndivira nohera nahabuze mpere exactement nibanza ko wohera ntaguciriyemwo wewe watanguye ryari umaze kugirira akamaro akahe Jean bibayemwo gute nk'umuntu asanzwe akoresha yavuze yuko uri mu YouTuber tuvuze TV online jana no kubura mu YouTuber wowe nk'umuntu abikora eske ubona bibonwa gute aya voilà nka jewe story yanje ni ndende ariko reka ndayigira bref mu bisanzwe ivyama TV online ngena vyinjiyemo je normalement natanguriye ku radio narabivuze no mugirana tugize korana na Ozi natanguriye ku radio 2-3 Radio Culture Radio Salama RFM sinahagira amahirwe cyane ahanyine muri giwanyu ariko ni hari byikorera ngaha ikora muri ville so umuntu wa mbere abonye talent yanje are niyo mahirwe make benshi bagira je novuga ati niyo mahirwe nanje ndi mu bantu bagira ayo mahirwe make benshi batakunda guhura nayo kuke by the way ari mwana nkunda gushimira cyane ya nyene Bujahit yarambo yabagati zake nukuri wose tano by the way wanashima je nakunda gukora ama emission en Swahili cyane ngati izaki mu Burundi ukora ama emission en Swahili uzoruha na ma impact bigira na abarundi bariko bariyumvira kandi bari muri sensibilisation kukundisha abarundi ururimi rwabo nibikorwa byabo muri sangi rero ingo ndakwereke hano wicara Bujahit ndibuka yari fisa ababona atari bake vraiment yari tangwiri ari kirezi rero yari yarahagaze kwa yari ko arimvira ati notangura gute nsubire gute mbozi waje nyuma yanje ni watanguye muri Kirezi Media nizera kwakiriye voilà ni wanyakiriye Shaws muri Bujahit umwakirizi uri umusaje femme umwakirizi voilà urumva rero cyadashigwa nagira ni mpamvu navuze ko nagira amahirwe abandi badakunda kuronka naronse umuntu avyumva yaramwe ati ingo icara ngaha koruku turavyirukamo ndibukana aho twaratikitanye n'amakamera akoze ikiganiro nyene kabari induru ariko buke ige esprit rero yagira iratwinjiramo abantu baca baratubona abantu barambona ati zaki kwa urafite talent ibintu pass navuye muri Bujahit no gura Isaac TV of course byatanga ibigoranye gato amaviews 3-4 fatwaje cewe ntirigwa nta musi numwe ndigera ndega kumuvuga neza Natasha kubera Natasha ari mu bantu batumye Isaac TV duga cyane mu bihe bigoye yampaye ama content meza cyane ari mu bantu batumye Isaac TV gira valeur cyane Isaac naguciriyemo ego none uronse nk'ama views 3 wiyumva gute stress just imagine wavuye kuri TV waronka 10,000 ku munsi y'ama views chuja kuri television shasha abantu bataranamenya ni stress iyo nahe natwe twita abandi bana bati no tubihitangure gute ariko urumva nyene ku makamera nyene gutiza abajama ibiki ozi uri kuri conference de presse urama tu image nanje ama image nari ndarindiriye ku wundi urumva nyene nuko ariko Imana ishimwe buki turi nanata biravamo aho rero aje kubona yuko TV online attention ari projet nini warashimishura kuvyarira ibintu binini abantu batahura neza yuko TV online kwanza atamahera menshi irimo nta mahera menshi ukuramo ariko urashobora kuyikuramo connection nyinshi TV online tanga abantu iguha ama connection iguha umuryango iguha abantu bakamara mu buzima bwawe cyo novuga yuko kiri mu bintu vya mbere TV online Isaac TV nagiriwe amahirwe maze kumenyekana cyane maze gukora cyane maze kuba populaire abantu nagenda rohera ama connection menshi naratangaye cyane nibukaza ravyibuka umunsi baduhamagaza kwa nyene cyubahiro kwa excellence hariya muri Maison Blanche kuri Italia muri mukiri kwa ntare none si White House umva ni kwa ntare muzi tuja kwa ntare ya engineer ama biro yose Isaac wow baratu n'abantu bwabo bararaba bwa twikura mu bwenge ukagira utuntu ariko nasanze
attention ni ikintu gikomeye cyane en bref nuko TV online n'amayeri irimo abantu okay aho ni mu ncamake TV online icarico kubera iki rero abantu bayifata ukutariko kubera ko abantu bayiha image yindi kubera ko abantu batayifata nakazi mbega nakazi bo impamvu abantu batayifata ukutariko je nibaza yuko bivana n'abaribo cyane ko no bisigura bivana n'abantu kanaka hano YouTube uzurabe YouTube ifise ibintu byinshi bijyaho ku munsi byinshi cyane hariho abantu bakunda music hari abantu bakunda fun kujya gutwenga ibintu bikema comedy n'ibindi hari abantu bakunda story bakunda ama story ama documentaire n'ibindi hari abantu bakunda ibintu kwiga technique ibintu nk'ibi umva YouTube rero aragabuye igama content aragabuye mu Burundi rero hari abantu bakunda kuvumbura hari abantu bakunda ama emission serious nkuko twicaye mu ma plateau hari abantu bakunda ibiganiro kanaka can you imagine no mu TV online mu Burundi je maze no kubibona biramaze no kwigabura hari umuntu akoze ikiganiro muri plateau nkuko batofa bakiraba arabwa n'abantu nka batatu ati ibintu by'uyu mu wapingana biryoshe hewe genda gutuma ibarabara usare nyine mu barabara nivyo umenga bikubereye hari uwundi avuga ati ugiye nkahoze ngo ngiye kuvumbura baramura ngo hoze ufashwe nibikiwe umenga sigwiwe ewe umenga si ibintu vyiwe wala rero je nibaza yuko asimbe clôture nishi kibazo nishi kibazo nikita uriko duga porta normalement ico no kwishura kuri ico kibazo nibaza ko iryo jambo keshi uzorisanga ku muntu adakunda ikintu kanaka kuko ugiye umuntu ariko arakritika hari uwundi acemera nkuvuze ati jewe no kuri ibyo bintu ukoresha umwanya akora par exemple ukoresha umwanya akora mu rumenga n'ubugugu n'uburofu menga ibintu nyine byavaye ukuna ariko hari abandi bavuga ati yo ndakunda ibyo bintu ukoresha umwanya akora yo mumbabarire je ndavuga amazina direct kugira abantu batahura ibyo turavuga ibyo ari byo hari umundi muntu avuga ati je ibiganiro byawoze ndavyanka kubera usanga nyene baje bakobwa menga baricara bonyene bariko baravuga ivyabo menga wapi je mashaka nyine baje mwibarabara abasare urumva rero logo so partage abantu bose bafise ivyo bakunda je nibaza yuko iryo jambo kenshi uzohura n'umuntu arivuga adakunda bijya ujya ariko arakora lo style ngira y'ibintu ukora lo style y'ibintu ukora bidahuye kumure na style y'undi muntu ariko uvuze gutyo ego ndakumva kandi nivyo binuko bimeze ariko hari umuntu aca generaliza ntanarabe ngo ujya kora ibi abona ukora kuri chaîne YouTube abona nyene ko uri kuri ryohera nta bintu na bimwe utarafasha urakoze nashaka kumubera umufasha icyo nagira mvuge reka nshimire cyane Jimbere magazine hamwe na Yaga hamwe na Jimbere magazine Yaga hamwe na Mashariki abantu baraje gutera iteka cyane ibintu bya online mu Burundi cyane en fait barabihaye valeur itari hari mu Burundi kuko Mashariki rekanye nuko buri muri Star Times batangwe nka online Yaga ni online uravye izo zose ni online rero je ndibuka barigeze kumfatira amapahe ahantu ariko ndakora mu barabara sinzi utuntu ariko ndakora akayemission nyene kugira usanga niyo tangura ama introduction ku barabara bana gipolisi kirangwako we hagara ngaho iyo permission koza hari muri centre ville ukamera ngaha nkande kako no tout TV online ivyo nibiki you know no tout TV online kuno cyane abwira ati no tukora kujya kwa Mashariki bacha barabitahura kujya kwa Mashariki okay bijya mushira kuri Facebook YouTube okay mugende urumva baraduteye iteka by the way rero fasha ndakomere birakamye no ivyo nagira mvuge byaheze afite ikibazo ni kitakarisho yabaje sinzi ko ico bishuye nico yishuye afite kuno abantu babigeneraliza Jackie novuga sinibaza ko ari ico ngira abantu burya bikuyavuze yavuze Isaac
ibintu ama content aratandukanye hari ibintu wowe ukora je nashaka gukora twaravumbura kera je nashaka gukora ugasanga umuntu ariko bibwira jewe ozivike ibintu mukora byo kuvumbura hage nta soni bamwambwira ati akovre urigira bona n'umusundi kuvumbura n'umusundi vre hage no kora bitukaje kandi uziko ntigera ngo umujyamba abo mwe agatukisha umujyamba ngo gimatitire mwandika mu tubesha nkarabikira nkabura ibintu biri mu kiganiro havuga none bajya babikora kujya hari abantu babikunda kujya nyene nizo ngireza ngo nta kuvumbura ngo ibintu baraba ibintu kago si vyiza kumbe hari abantu usaba bifite nka 10,000 views 20,000 30,000 so ko hajya nteho buza abantu 5,000 babikunze bakunze abantu barakunda urusaku abantu nibige gutandukanya ama content umuntu wese azafise content ziwe wese ashinga televiziyo gadjente ufise ide yanje yuko nshaka gukora kandi nuko niko yagiteguye utagikunda kire kuje kora bage abantu bakora ivyo wowe ukunda habare guponda biga z'abantu bakora ibintu wowe udashaka reka tuze Jenny baza mwese mwacishuye mbwa murabahanura je ngira mvuge muraze ko mami agira vuga bajya abantu no kutamenya mumbabarire parce que uri kurara bahisi iri kwiragenda dusohoke gato mu Burundi hanze bakubwira yuko abantu bambere bafise amafaranga n'abajene bakoresha PR marketing ni Instagram ni YouTube n'abantu bakoresha kuri YouTube umuntu wa mbere bafise amafaranga mu bajene afise Facebook afise Meta urumva ni digital turi muri digital life rero bajya abantu si kubera ngo content yawe batayumva canke batayitahura n'abantu bari kwese badatahura ico YouTube uravyumva n'abantu bari kwese badatahura aho isi igeze kuko sinumva umuntu ashobora gufata umwanya umuntu amara plus de 2 heures de 3 heures wicaye uri kuriyumvira content ukava muhira ukagenda ukayirondera sukuru umusazi muganga cangaruka no kuri twebwe hari abantu bazishira ku burofa kuri YouTube tuvugisha ukuri naho muvuga ngo abantu ngo ntibakunda content ntibakunda iki hariho abantu bagenda kubera ko je abativa online ndabaklasa kubiri online kwera ari passion yiwe afise ishatanga hano ugenda kuri TV online kwera ishaka kwa amafaranga ronka ama views abo mu star muri uwo mwanya maze kugenda kuba mu star muri uwo mwanya ugiye kugenda kurondera kuba mu star uno munsi niho dusanga Emery Sun ndikongwana na Emery Sun ko raje ngomba kumenyekana gusumba Emery Sun azaye mu kiganiro kandi Emery Sun ari wo muririmbyi ari byo ndirimbo jewe shaka kumenyekana gusumba Emery Sun muri ako kanya maze kuba ndiko ndarondera nk'ubwo bu star canke kumenyekana bizontera kuvuga ibintu bitari byo kugwara ingwara zitabaho gukora ibintu bitabaho ngo ndiko ndondera amavyuzi ukaja muri koma muri uwo mwanya rero hariho babiri hariho babajija badatahura mugabo nabo badatahura hariho nabandi babajija okay example byavuze ni example siko babikora ni example ndagiye kuri Silent Vibes hariko ozuno musi yahiye mu biri wose ndagiye kuri Zack TV izako no musi umugore yamukubise nta birimwe muri titre ndagiye kuri Yaga dasi no musi yigize ko pipi mu gitanda nta birimwe mugabo n'amatitre siko babikora tu imagine ko jewe nafashe uwo mwanya mvaloriza akazi kawe ka YouTube biratera ishavu bica bintera ishavu mugabo no bindi abuze ko abantu bari kwese bavuga ati ibyo bintu ntibibaho kandi abantu babatwebwe naba nikita hariho n'indi kategori y'abandi bantu umuntu kwisa atarazi ko izo shani zinabaho kubera numva nibishasha ngaha ikintu ikiganiro ca mbere aguye ko aguye kwiganiro vraiment ata kintu na kimwe kikongera atanga uyo muntu ikintu kiza kuza mu mutwe ni impression ya mbere ni nta kintu na kimwe batanga bajya abantu okay ikindi kintu mwize kukivuga ubwa mbere mwibuke muze muribuka yuko burya ama TV online aje kuvuma Burundi mu myaka mikeya ni mu myaka mike siko twaje kuri YouTube kuraba indirimbo z'abantu bo hanze n'abasani bacu na ego ni bangabasha kwindimbo kuri YouTube bazishira ko ego emeje bitubwira no clip twabo asanga utabiravye muri Doradiso ni wagenda kurangonga indirimbo ngo kuri YouTube urumva donc sometimes jewe ndagaragaza kwiyumvira ikintu gishasha umuhini mushasha utera amabavu abantu barabona petit gender urumva abantu je sometimes dabatahura kuko urumva ikintu gishasha cyose kiragushoka urumva kandi wanashaka byose agira uburofa n'ibiki je wanashaka sometimes ndabakondana kuko no hanze harama titre accrocheur trompeur nibiki haro système bandika muri YouTube ngo bijya ngo uze kurinda ngo le 10e ngo kintu 18 ngo liste ibintu 10 u18 nico kiratesa kugira ngo avance umare za 3 minutes nabari kombye kugira views yinjira you know
kurondera je na nk'umuntu nawe sitamana ntarusha mfite zo kumwanka peut-être abeshe wundi parce que naho nyene ndagwenda gutara bipanga maze kubibona sinza kuvuga ama TV online bavuga ngo oze tugadutukane wewe okay we nuru wewe uri gado he tugenda nyenje muri CCF gutya wewe ziwe mbona wewe kwicara kaje tataza gusesa ko ibindi biki bikaca bitira umva babivuganye sometimes dusaba acteur benshi donc rero ikibi ni gihe dufate mutabipanze ati oze ndiza gutuka ndazana kwandika ibintu kuri statut ama base ndonka wewe tugenda duje kuri YouTube wewe tuzogahura nyamba remwe mubigira mwavuganye okay you know abarundi tuzotabimenyera ko nibi batangwe kwimenyera ubuvuba bakunda ivyo mu bihugu bibanye kandi umva yaramadi yihongo kuri kushaka kujya nk'abanyarwanda come on duse kamera duse micro ni ibintu universel si by'abanyarwanda ko muri abanyarwanda hehe urumva ni kubera aribo babitanguye misuzo murafise ikintu gitanguye wa kabiri oyaza kwereke ama TV online yatanguye kuvuma muri Tanzania ego ariko abarundi n'abanyarwanda ikirundi n'ikinyarwanda ibyo dutahura gusumba igiswahili abarundi benshi donc reba cyagabona ati mugira iby'abanyarwanda anyway donc reba jone bariko barironderera udufaranga kuri YouTube cyangwa kumenyekana you know umuntu buzima arakenera reconnaissance d'une manière ou d'une autre wowe ironkeye mu busani we kuririmba cyaye mu biro bagushimagizwa ati naje nibereye mu ghetto aifu kumbanza nka vyoga kugira amenyekane we gusubigire utanumuri kurononera uza gutuka entre game waye mubwiye ati we turaza kubikina ndakubwire aha nta kibazo neza rero yuko abarundi bamwe bakibigira nabi nuko nyene bikiri bishasha kandi ukanu hari namatwagiyemo no musi izakaje ku avuga ati dusese umuceri wose hari namatwagiyemo twatumiwe jewe na Nikita na Uzi abantu bari hori bavuga ngo ku YouTube ngurimo amahera bakuturanga Nobana no konavyo. Urumva aba bantu amafreshere YouTube irimwe amahera bivana nkuko Izaka yavuze uri kurakora hasi hejuru YouTube irimwe amahera hari abantu baciyumvira rero yuko YouTube ari gushama ka video genre biki bigahera donc nabitaho ego so ejo bakomenya nika kujya ari vya serbi bigiye kumenyekana ubu bice birapfa ari biriho kuva 2018 bajya abantu bose babicritique bo bimenye ko rimwe makwaca nkajya monane reka hajya serbi ni kuva 2018 ariko banaragiye ke wazempere rero tugaruke kwa Emery Sun nawe numuririmbyi mwavyumvise muramuzi benshi bariko baradukurikirana numuririmbyi hanyuma nibatsko ari shen online ni kintu kimufasha cyane mu kumenyekanisha ibikorwa vyiwiwe uretse kumenyekanisha ibikorwa vyawe irafise akamaro hari ico igufashije gushika uyu munsi yakwiciye reka namfashe ikibazo Nikita Emery atwari mu baririmbyi baririmbye kuva kera hataza ama TV online bitaraza yakorana n'amaradiyo n'amateleviziyo hama aza kutubwira difference y'ubwa mbere mu gifise fan base yo kiraje gusanga no ku televiziyo hamwe no hamaze kuza ama TV online tubwiye difference ihari utubwiye niba hari ikintu ama TV online yakwiciye ko birashobora kusanga ikintu yakwiciye n'ikindi kintu ushobora kuba yarakunguye mu kazi kiwawe je mu bisanzwe nk'umu artiste nibuka ko natanguye ata TV online zihari hama mu nyuma haraza indundi haraza na keza nizo barafata ama video yacu bagashira ku mashene yabo nta zindi TV zihari byari bigoye abene gihugu baratwumva ariko ntibatubona kandi byari bigoye kandi ko RTNB kuyicako kugira ngo wewe umuririmbyi w'umurundi bagucishe kuri RTNB ngo abantu bakubone ari kibazo hama ugasanga rero ugiye gukubita nka show ahantu ugasanga ngo haza kuzanaka ukuvuga ko jewe nshobora kugenda gukubita show naho nayo batfate najanye na Black G canke Sat B batavuze izina ntibari kumenya ati ngo ujya ni Black G ujya ni Sat B ujya ni inde ariko rero kubera ko niba hariho ibindi byaba wasanga uturirimbo badushira ku masede bagakinisha amasare ya video niho ibyo nabyo byaje mu nyuma bituma dutangura ku bantu bavuga ati iyi ni indirimbo yanakanuye bo hamaze kuza ama TV online kintu je novuga wanashima ntigera ntahura abaririmbyi gituma batabihurumbira TV online kintu cyambere je natabuye nuko
naravye abandi ba artiste hanze asohoye indirimbo ava ku radio akaja kuri TV online kubera iki none eski radio ntiyari kwiye ariko twamaze kubona yuko iyo usohoye indirimbo uri mu artiste ukaja kuri TV online hama ukavuga abantu baza gukurikira ijya TV wagiye ko baca bavaho baja kuraba ya ndirimbo wavuze wasohoye iyo nayo ni avantage imwe mu bintu bigize umu artiste bituma atera imbere mugabo rero mu Burundi turafise ibintu byo gumba ngo je namanumva abantu ariko baravyidoga ko bahamagara aba artiste ngo bagira ibiganiro bakabagarako ariko rimwe rimwe natawe yuko birashika ugasanga ufise nka my friend nka sukubatyoza bo hari nanje abagidogera ngo sindagira ibiganiro ariko ni baremeje nzobikora ariko rero biragoye ufise ibiganiro nka 20 Shoteri style 20 zikura he haraba amastyle 20 ni menshi mze ushaka kuzisesagura ubona ko babaye iminsi ibiri abonye oya rero kaje wumva kandi n'abafana badukurikira nabayuwayi sada uzawumva ngo ngo ye ngujya mujama ngo nta muza afise mani ngurazi yakiganira hari ariko naza yuko Ozimbeni barakwinjira baracambitse hari n'igihe ushatse kuvuga ko adahindura urabakawiye ngo turabe kandi none rero hari igihe kuja kuri TV online bigusaba ko nawe we uba wipanze ukundi je ndetse kubabesha hari igihe ngani fata ngo gukora kuri televiziyo ngo uri mu boss kandi rero abantu kujya kuntu batubona kuri TV online akuraba ngaha ibyo nasanze mu Burundi ngene bimeze bavuga ngo nakageze ikiganiro ngaha aheje kukuraba ngaha acija kuraba ikindi wagize ahandi urumva nukuvuga yuko televiziyo nta mwanya baba ayisigeze ni bakibicara ngo barabe televiziyo nukuvuga ko Emery Sun yavuze ibiki yabivugiye he aca birondera nukuvuga ko TV online zaje zongereza kugira ngo aba artiste bamenyekane bon aha mu Burundi kwanza abantu bafise buryo bwo gushaka kuri YouTube batubone kandi mu makungu kini kintu gikomeye batigera babona umuririmbyi mu makungu aba diaspora dufise baraba ibibera mu gihugu iwabo baca ku ma TV online igihe aravye kuri TV online navuga ati uyu artiste yasohoye indirimbo arayumviriza rero ngo tuje ngo kuyandinga ama platforms ngo turabe baba banje kuri ama TV online ariko avuga ibiki kandi ari ama TV online uno musi mu gihugu hari iki habaye iki TV online kuko na televiziyo iziza cyo nazo baraba sanganiro nishikayo rero ico ni kindi kintu gikomeye nk'umu artiste je nabonye ko TV online zidupushinga cyane tugashika kure nacira kwicira inconvenient nayo rero je nta kintu nakingira nyicira ntibaramvumbura ariko abandi kuko je hamwe umuntu aje kumvumbura sinomwugururira ariko arabona muranumva bidoga nkumva ko bacafurije izina kubera ko bavuze bon ibintu banditse bitajanye n'ivyo bagize kandi nanje biramaze kunshikira nkumva banukiye screenshot banungikira ibintu nkabisoma nkavuga ati nkaca ndababwira nti oyaye ni mu birabe kugira ngo mubitahure muhinyuze ntimuciye muvata ko ari meze gutyo hama baja kubira abanyuma bakambwira ati twasanze ibyo bashize ko sivyo wavuze nkaca numva ndaremba ariko sino kaya kantu ifoko bamwe bagahindura karagustressa amazi nkuba kubwiye ngo Emery Sun yavuze ko yateye inda abakobwa batatu hambaga nakora bagashasanga n'ibyo bintu ntavyo mwagize muvugana bakubaje turafise umwana toya ntawe fise bakavuga ngo ateye inda abakobwa batatu cyabumva nk'umuntu nk'aba mama bakuba basanga bakuzi bakurespecta akaja kwita screenshot witeze kuzoja gusabamo akaja screenshot ngo mwana ngo ibi nivyo kuko iyo kiya kintu akibonye yatitra yibonye ujya mu mama kwiyumvira kurinda kugurura ikiganiro yumva ubwo kwa saha
aca kurungikira avuga ngo mwana je mama babingiriye aba mama bakuze aba papa ngo mwana ngo none ngo ibi nivyo toyaye mama aja ntango kisigura nanje umve nagize ikiganiro tenya no kwisigura imbere y'abantu oyaye mama urumva ukuntu hagena nabivuze navyo navuze umva ibintu bapfuye kwandika nibaza ko ico kintu ababigira kuye kubikosora sino jewe ku bwanje ikintu navuga kuri igice c'amatitre nuko tubimenye ko hari abantu dutakaza mu gihe twababesha muri titre ego ya turabatakaza afite ni kwa kuntu umuntu abashaka ibintu bije binyaruka vyihuse genre reka ndababeshe baze babirabe mugabo umenye ko hajyanye muri abo bagabo family baba baravyiga emission hariho abantu 5000 badasura kora ibiganiro ego bakira barimo gati ujya mu arashaka kira barimwe avuga ati okay arambesha ubunye arambesha igihe kabiri donc arabesha nta bizima buseriye bwiwe baniyumvire kuri uwo muntu baba babesheye kuri iyo titre impact bimuzanako urumva reputation y'umuntu arashaka kuvuga ati mana yanje ntayigira yivuge ashaka kuba ivuga ati je m'enfuse je baze mugabo ndabwira ko mumenye wewe nkawe birakwafecta kora ko hariho abantu utakaza abantu bahora gukunda bakuva kora ko mugabo sinushaka kuca urumva avyumvire gutyo yongera yumvire yuko ca wimvira nkibi yariko aravuga Emery Sun ifitiye akadote bamushize ku iyo titre mabo kwavuze ati jewe umuntu bavuga yuko afise abana batanu canke yagize ibikije wo yo gutwara wosanga ari ivyo nawe cyangwa asanga sivyo ntariko arabesha ariko aravyiyaka ugasanga ariko birica reputation cyangwa ubuzima bw'umuntu ugasanga biriko ikindi naco abantu bataratahura twebwe image dufise abaririmbyi gushikiza isaha tutantababeshi nimbi imbere y'abantu kubera ko nabo bishizemwo yuko ibintu dukora ari twabuze iyo tuja twabuze akazi urumva mwarabuze amahera muri Serbia hari abagiye urumva rero ugasanga bagufata ukundi kuntu rero iyo agatitre nkako kiyongereye kuri irya image bo bari basanzwe bafise kuri wewe baca bavuga ati none abantu sibo ikindi naco ni nka confirmation ya iyo uri umuririmvyi hariho natawi je nagiye gutahura yuko hari abantu bo hejuru tuvuga abategetsi barakurikira cyane gusumba abandi bose ama TV online kuko hari gihe jewe naca kuri TV online nkabona message nkumva umuntu ambwiye ati hari umuntu yitwa naka ariko arakurondera tumuhe nimero yiwawe nkaza n'umuntu ni mumuhe cha telefone umuntu harinzi ko tuzosubira mu kiganiro ntazi aho tuzohurira akacambwira ngo nakunye mu kiganiro iki niki rero nashaka tubonane tuvugane wagenda mukavugana ibintu bizima wangu rero TV bien ça ugataha umeze neza ari ingorane nuko batavuga ko bayaronse oya kirazira nakubwirana kizira kubwirana ariko ari ikintu nagira nongereye ko kuri titre pardon ko biratura tuyandika tuyapartage tutugira bye urumva je kintu nagira mvuga kuri titre normalement titre ingene imeze ndamubone Isaac ukurara système ya YouTube ingene ikora na titre irakonta notez bien ego titre irakonta kugira miniature kugira vyinteresse abantu ariko nashimye ikintu kimwe muvuze nko gukangurira aba YouTuber cyangwa YouTubers bagenzi biwacu ntibakavye mu matitre kuko titre irashobora gukononera of course abantu niki ariko rero zirindira ngarukire gato matitre ku basani angarutse kwa Emery Sun nguyo Emery Sun yapostinze akantu kuri nize kuri Instagram kamuponda satibi par exemple cyangwa yavuze akantu nyene ko yateyibuye nta wundi wovuka wize mwe bayakanyosha ako nagatitre k'iki kiganiro ako nagatitre k'iki kiganiro yora ati Emery Sun batanye imitwe na satubi canke umurivyi kanaka n'importe wari wese bamyitwariye ahantu kanaka hewe of course twabivuze mu kiganiro ugasanga hariho ikiganiro nigize koresha umwe mu artiste baje bava hanze sindamuzi izina reka nabitankare kuko byarambaye ndamukoresha ikiganiro turavuga ndamubaza urivye mugenzi warashima ni Bobona na Fizo maze ko badahuza abajama niba huza yeba ni sanse niki ni sansi urumva Bobona nicaye Fizo niyo yicara Fizo yicaye Bobona niyo yicara I don't know why rero nshaka kumenya impamvu bimeze uko ati ndara ndamurondere Bobona ndamubaze ndamubaza ibyo yaje kuvuga sheho titre yana Bobona arasugira impamvu atamukunda Fizo ntamukunda mbwa of course jera nkunda ba artiste bose mu Burundi Fizo nawe nemera aho nkunda
niko yabivuze mu kirundi ciza kaza gitomoye hewe ndabije kuri YouTube na titre allo ashaka gufutisha ikiganiro ashaka kuvuga induyo hiyo abandi concerne abandi voilà non abo bavuze bavuze mu kiganiro okay Conte Bantu boy allo Wala kaza na telefoni na lebo arashima. Telefoni na OPG we. OPG allo. Urashaka kufuta ico kiganiro bunyene hari urukura ndagaza mu ntagiziki. Nko muntu hari bindi abasani baduhora ubusa. None urabashikira? Oya reka ndakubwire Isaac ngaho jewe reka ndakubwire bijanye n'umwuga wacu. Ntushobora kubaza umuntu umwe kubisanzwe. Nikitaho nyene note bien. Urukura voilà. Avant yuko ndana posting iganiro kimwe. Ndagerageza kurondera uwundi kugira ndonke ivyo uwundi avuga no ushobora gupostinga iganiro kimwe kivuga umuntu kana gutararonka ku wundi ivyo avuga. Namaze kugerageza ivyo nshoboye byose nkabarondera nkababura bashaka nkora iki iyo nayo ni inkuru aho iyo ni inkuru vuga ati twaravuganye na Muronde Emery Sun ndamubaze bijanye aranyi mu mwanya aranka kuvugira icyo bivuze ko aragize iki ngaca numva ino pembeni bana futa kiruko atariko turakufunga hano rero amakuvukasiyo hako n'abopije barago abopije bacu mubareki bariruhiye bafite ibinji bibahanze bya fere igihugu urazi kino kimwe novuga aba artiste ikintu novuga nama ntaguciriyemo ikintu novuga ni kimwe yaza yuko kuvuga umuntu kwanza mu kiganiro atarimwo n'amakosa kuvuga umuntu atarimwo kumushira kuri titre atari muri ico kiganiro byo bavyiza ari babiri bari kumwe aha rendera bon yibaye confrontation après yabajije nkuko yobaje kuvuga ubuzima bwa Emery Sun nta kosa ririmo Emery Sun wewe umusani twakwakiriye no musi uratesa indirimbo 30 none uvuye hanze imigenderanire n'abandi bari byo nga mu Burundi ati ewana jewe mvuye yego ndabakunda bose kiretse ntuzeye ujya anye rero iyo muri naje kuvugisha wewe biri muri yo sanse wabivuze imbere kamera ibona bakunyegeje bakigisha ngo wewe n'umujama nkagukamera utabizi nkakomera utabizi cyangwa kwarujisa utabizi aho nyine niko wicaye imbere ya kamera uri bavuga ngo je Emery Sun ndabitesa ndagize iki kandi ndamwakana kanaka oya hadasya siyo sens Emery abivuze oya yetse kubimubwira ngo siyo sens abivuze avuze genre wewe dasya ndiko ndakugirisha ikiganiro wewe ori yo kuvuga ku vyiwawe nzanye mwozi oya byo abose neza ko oya dasya nabandi nabagenzi biwe twayaze byinshi namubaje dasya gute wagiye gute urugendo rwawe okay ariko rero narigeze kubona posting ibintu kuri Instagram kuri Facebook washatse kuvuga iki no je icyo nashatse kuvuga uwo navuze yari yumvise okay none imigenderanire yawe na uzi imeze gute cha uzi je nawe nkunda vraiment no mano je ndabivuga na facts nuko abantu bacha bigira bireva on pas supposé gukundana je ndakubwira nti okay ndi ngaha nyambara byanze no kuri Instagram nyambara bivuze imbere ya kamera batafatiye ku inkoho ndavuga ati après ikibazo maybe n'umujournaliste aza kujuja akavuga ati est-ce que na media yanje nivyo nshirako nta kibazo bintejeho siko si le journaliste avuga ati hewe jewe ni ligne editorial yanje ugenda kubaza ati warakundana na yagira kundana na Keza nakundana na Yaga ariko yari umujournaliste ataranya abarinzi babiri kugira kandi manager wiwa kenshi guy wacu hamukabivuga umujournaliste niwe ariko arashaka kukubwira naka kugira umuvuge nabi urumva kandi utanamuvuza ashaka kuguhatiriza akacashira no muri ya titre genre bitanabivuga urumva ukiri ngaho nyene ofete ico ndiko ndahagara ko nigiki namba je wantumiye mu kiga igituma ndiko ndavuga ati nikita murazi ko vyatubayeko untumiye mu kiganiro umbaje ati nikita nabajya mukorana gute dasya ntiyari bwaze ndakubwiye ingene dukorana uci ubikuramwo titre nikita rozina ari mu kiganiro muri titre urabashizeho kandi ubashizeko ibintu vyo kubabeshera na miniature urabashizeho imwe bego ni rindira gato hinge gato nunababesheye dufate je mu kiganiro ampamagaye nkada ndakubwiye ati nikita yamaze aberewe jewe ndamufitiye jalousie sivyo kandi rero abigira ko nacaza yishima akagira iki andi kuti hari umuntu kanaka kuko
ikintu kibi n'igihe uvuze izina ry'umuntu reka ndabigusigurira uvuze izina ry'umuntu atari mu kiganiro cawe akwitwariye wowe umenyesha amakuru nkawe umenyesha amakuru wakoranye ikiganiro na dada uravuga ati mu bantu basanzwe bakorana na dada hari uwo yanka kuko niyo ni titre umuntu ashaka kumviza ashaka ikiganiro yankande kuko ucavyivugira wenyene we ntibigufata mugabo kuri titre yawe uciye uza kubishirako nawe utamuhatiriza ubishize muri titre je twagiranye ikiganiro na jewe andika Darene n'uyu Darene niki Darene niki Darene aranka umwe mu bo bakorana ntuvuga izina parce que quand tu dis izina ni kitarafise ushaka kuja kwitwarira wewe kuko umurite mu kiganiro cawe atarimo umurite no muri miniature atarimo naho vyoba ari vyo tuje mu ko amafoto ni turiko turagwana ukavuga ati dada yarakubise nikita mu kabari nikitura mucafuje kandi miganiro ntiyararimo pour te dire quoi nejo ubundi vyo bakora vuga ati vyo muri YouTube bishitse sivyo bivuge ntushire ku izina ry'umuntu nta nahamwe azokwitwarira ari je muganiro nje kabivuga ati Emery Sun je warashisha je nabivuze mu kiganiro titre we ukandika ati dada harumwe mu marivyo y'abarundi yatutse niryo ni jambo rikwega abantu baza kwiyumvira muri rivyo ari mukuvuze ngo dada yatutse Emery Sun ndari mu kiganiro cawe ra dada ubu mukweze mwo guta arakwitwarira jewe ndama screenshot muri inbox ngo mufikira dada ngo mwarashwane ngo mu ex wawe ibiki nibiki n'uwo mukobwa je ubisanzwe je nabatahuye byose ugavuga birumvikana biri clear ariko ikibazo ni dutahure kwanza par exemple mu mategeko kirazira yuko ozindamugira inkuru n'umukola mugenzi wanje birazira ko ndamucafu au contraire ndamuproteger urumva ariko mu mategeko jewe Emery Sun ndamumenye ko yateye inda hanze par exemple zumuririmbye ni artiste iyi ni showbiz iki showbiz Burundi tutari umenye yuko hari ibintu ivyo rukundo kumwe kumurashiramwo nuko mu Bujumbura ari hatoya hanze sindakuzi ahubwo sara ahubwo ukusara niko donka makuru jewe basinzi ko tukuvyumva kumwe jewe vraiment uburoza zoronka inkuru yiwanje aravuga urumva nimba bavuga ko bafatanye umwana aravuga yeba nakomeye niba bavuga ngurumva Emery Sun yagize ngurumva aravuga mbaya ariko rero hama rero acha aze kumbaza ikiba hama aje kuvuga acha ndondera kina ko hari inkuru iri trending kunukunuku wewe wari umwana w'abandi kandi umwana aho bigeze amerewe naje rero twashaka ubidusigurire hama nabwo ati ibintu bwagize rero ndagusigura ati je nibaza ko iyo nkuru atariyo ndayibeshuze urumva hama nibandanirize mugabo nababwiye ubu wese azoronka inkuru yiwanje aravuga aho nyene chenandika kuri titre urumva ko bibeshuze Emery Sun no Emery Sun atanze umuco kuri wa mukobwa yajya kandi atanze umuco umva gute urumva umwese cyakuja kumenya uwo muco waturiye kandi ega n'ubundi ari kuri YouTube kugira injiza ama views era umviriza ati apana ngo wa mukobwa yaje kuko ngaho uravyemana wa mukobwa bivugwa ko atelier de formation turi atelier de formation ivyo bintu jewe ndabivuga ko cyane soit titre simbi ukungene wayizanye reka ndaguha example nivyo nako ndaguha example iri clair barabizi ntaje wenda no arabizi mugabo ofete kibazo ntuzanukire twaje nga tuvuga ku ma TV online reka dutanga umuco ko ikintu cambere gituma abantu benshi batera imbere canke bagasubira inyuma titre ni ikintu cambere kirubaka canke kazi imizino bisigura ngo tudatahuranye kuri titre ngene itegereza kuba yubatswe biraza kutugora dans le sens yayo namba ana nk'uyu example warutanze uvuze ibintu bibiri bi contrat design Emery Sun aratanze umuco kuri wa mwana yajya deje uremeje ko yamuriye muri titre uravyemeje aho ushobora gusanga no kuri wa mwana yajya atanze amadetail ngene yamuriye umva yatanze amadetail ngene yafashe urusheta natanze umuco kujya mwana namuriye bien aravyemeza mugabo uvuze ati Emery Sun yatanze umuco kuri wa mwana bivugwa ko ajya aho biratandukanye ya fere yikubye umwana kuri ya fere kugira ngo tuje tugaruka mu cyangwa kuri ya fere kujya umwana kugira tugaruke mu kiganiro niki ufite nibijya nkunda kuvuga titre umuntu aho umuntu iramuteza ibice kamwica inyuma cangaruka ku kintu nibaze ko tugira tuca dusimbira ko nikita cukungene abantu batayifata nk'akazi gashobora kubafasha kumenyekanisha akazi kabo hanze bon abari bakoresha YouTube muramaze kubona ko YouTube nta mwanya yarataje ko ads nta mwanya uhera mugabi no mu Burundi
iyo mana ngira mvuga abantu bafise amakampuni atandukanye sindabavuga amazina ko bariyizi abantu gushika uno munsi bagifise amapankarte mwibarabara amanitse ko abantu tutazi ugasanga umuntu aracaryoherwa uno munsi oza ashobora gukora ikiganiro bivaye n'uwo bagikoranye agashikana amaviews 60,000 40,000 n'abantu 40,000 baravyeуzi ujya wozi baramuzi mu kiganiro tutimagine no munsi wozi tumubonye kuri company yari yo yose nawe bari amakotex woza afashe kotex bose shavuga mu mutwe ati ya kotex woza akoresha niyo ngomba kuraba ugasanga uko nyene uri kuri doga turi muri somene ya cancer canke ikindi kintu abantu bariko baratahura ibintu vya cancer bariko barabimenya fun and fact irahari ni ikiganiro kiba chaque vendredi kirabwa n'abantu barenze 200 abandi bafite amative online atandukanye bon ndivugira none avuze abantu 200 ibihumbi 200 ugasanga uri kurabura uno munsi ngomba gushikiriza ikintu afise PG Classic afise Isaac TV arafise ivyakora uno munsi ejo higa yejo umugize namba mu ambassadeur w'ico kintu cawe canke icakora azokivuga azoguma acerekana mugabo ugacu usanga wewe uryoherwa nuko sindavyanse yuko ushobora kuvuga ati nakanaze kubera nuwi wacu nakanabikore kubera turazinanye ka mwana wa mama reka dushiremwe akazi twe professionnel uno munsi gishaye niwe tumenyereye uno munsi hariho abantu benshi hanze bitwa bagwiza tunga kwera PR marketing nta kindi kintu yicara ku telefone umviriza abuze connection yofa akazi kiwe nuguposta akazi ki yoshafa no shafa akazi kiwe nugukora ikiganiro nuguposta akabazi ko ikiganiro ni yagiposta harimo publicité abiri aza kumuha amafaranga ya naya cyangwa usanga arajira bikubwiye jewe mfise TV online ni boneka kwera ko umenyereye gukoresha bamwe umenyereye akora publicité umuhe 200,000 500,000 wa wundi ugashumbira ngo n'ibumbi jana si bon 50,000 si bon marlesh urazi akazi aba yakoze cyase kuvuga ku bintu bibiri abantu badatahura akazi ka TV online ngo ni service ngo tuguhe ngo ya déplacement au fait ngo maybe ngundi musi ngo tuzokora ngo kindi gihe ikindi gikiye ni kinyene hama ikindi gihe banapfuye n'inzara sinashaka ko mushavura muka reka sinashaka ko mushamufa kwegere cyashase kuvuga ibintu bibiri TV online ubwa mbere na mbere bayifate nk'akazi bakure mu mutwe ko rukwiyamiza basha ndiko ndasha icuya kugira ngo tubahe mumenye ukajuza kumbwira ngo nukwiyamiza mwe murazi ngena amahera nikitade pasa ngo n'umuntu muri za mutsu nyene kugira ngo nukwiyamiza kugira ngo mbona se ay muzani kitamazi maze kwimisa ibaze bamaze bisanyicara ku muzi kwimana ubwa gatatu baguma bagaruka urumva azimara mu imisinde ugacu usanga turamemaniye ugasanga umuntu w'umuririmbyi aba ari ngaho yakoze yimanaguye ugaca ugenda kurondera umutipe kuri Google tutanazi akaba ari uhakazi by'abarundi ricamwe abarundi birwara ba TV online zica ko abo bantu nyene uri kuravuga bashani mutanga akazi vyama vyavuzwe cyane vyama vyavuzwe kenshi kandi ivyo ntibiraba aba privé gusa nukuri banyakubaha muri leta murakwiyogarukira ama TV online ndasubiye ndabivuze bakingirwa n'amari carte de presse abamaze kubikora nabo nyene bumve yuko uko abandi baje bon niboja ku rugero rumwe n'abandi kuko nagomba mvugisha ukuri ahisi igeze abakoresha YouTube bashika kure gusumba bemeta ku antenne international abakoresha YouTube bari ku rwego rwino même baravuga yuko plus de 80% du monde aujourd'hui babayeho muri digitalisation bisigura ngo nkeneye kumenya ikintu kezweho mu Burundi nja kuri YouTube singenda kurondera television rero nkeneye kumenya ati habaye iki hari iki hari umuntu yantwengeje yambwiye muri abantu beruka kuza ngo abati online ngo turabakudasha ngo turi hanze ngo twabuze ico dukora muraduteramisha nukuvuga turu du comedy je ikintu navuga je ikintu nyavuga ni kimwe bijya bintu kwanza bagira byo gushira abantu ku mapano abantu tutazi mu gihe ugiye kuraba jeunesse y'uno munsi abajene izi TV online twege turirimba nabantu twamaze kubona yuko ubuzi ataburiho nkuko umukuru w'igihugu yavuze ati mwebwe nk'abajene ni mwiyungunganye mu byo mushoboye natwe twagiye mu byo dushoboye turiyungunganya urumva rero mu gihe akazi kacu hari abantu bakikabona yuko ari ugufyina urumva natwe dushiramwo inguvu uburyo
ivyo nifuko babireka nibabireke batanga ubuzi TV online ziriho kuko je nazi ko nje ntababeshe iyo nkoze indirimbo ngira ibiganiro bishika nka 20 ku ma TV online kandi ku munsi umwe iyo ngize nk'ibiganiro bitatu ndabona indirimbo yanje yaduze cyane kubera ko maze gutabura yuko TV online ziratuduza. Aha nyene ngira ngire ko akantu kwa Emery Sun aheje kuvuga ni message kuri n'icubahiro umukuru w'igihugu cyacu Burundi Evariste Ndayishimiye uri se Barundi uri umuvyeyi wacu turabana bawe je kintu ngira nsabe urumva urasaba uratakamba je kintu ngira nsabe ni kimwe se Barundi amaze imisi ari mu kintu cyitwa Operation Vumbura Operation urumva seba mana isiri yubahwe ndyohera ameze maze imisi njya show kwa se Barundi imana imuhezagire cyane en fait operation maze imisi arimo cyo kuguma shira ibintu byose ku murongo sukari ubuzirise urabye bitorohe turabura naho tubishira urabye byose ubu ni bien ikintu je nginagira nsabe rero nukuri narabe na TV online cyane aya makampuni sinzi ministeri biraba ibintu sinzi ministeri yari biraba se Barundi ni commandant supreme aratanga itegeko cyangwa se agashikiriza akavuga ati murabe harugwaruka ukuntu kuri YouTube baritanga cyane barakoresha ingufu nyinshi kuje nyine dada bivuze ati mubarabe mubahe kado dukerese izindi nizo nyene kado tubwe twibonye hariya twamanitswe hariya twibonye turi mu ambassadeur ba kampuni kanaka turi ba ambassadrice ba kampuni kanaka urumva ko ni encouragement kuba leta shoboti kuko leta yo ibijyanye boti muraga abantu kumwe gushigikira ivyacu ibe nyitegeko ati uno munsi kintu gisohoka cyo mu Burundi kije ku Murundi ni ibintu vyoroshe kandi barahari Isaac tunazivye kutabanya mahanga ariko bashira Isaac hari ikindi naco gikomeye iyo vire ko umunyamahanga aje mu gihugu cacu akabona image y'umukobwa mwiza iwacu hama kaca baza ngo ujya mwashize hajya ninde bakaca bavuga ati yo ujya nimyumvire ko umuntu ariko arasigura ujya afise channel yiwe ya YouTube ikora ibi nibi arakomeye ujya nawe ninde ujya numuntu akina ninde niki ni kigano kimeze ukuntu birafasha no mu kumenyekanisha igihugu cyacu je nanje kino nosaba nuko ministeri tujejwe yoraba bakagirana amasezerano nk'ibindi bihugu na YouTube hama YouTube natwe ikatwumva hakaboneka karusho ku bikorwa dukora n'abakurikirana amachannel yacu amachannel yacu tukabomboka rega birakomeye kugira turaronka impuzu gutwara ibiganiro nze mu biganiro naberewe rongera kuvyo yari ko arasaba bikunda abanyakubaha batwiye ko muturaba uzoze muri kiganiro kugira mureke ko mudushigikiye cyane go mushike muri Fun and Facts nyakubaha se Barundi mudutera iteka muze kugira ngo iki turashobora kugira emission ya kabiri yiki muriko muratubwira ingene mubibona mbega birashobora gushika nabwo asanga baradushigikiye cyane mudufasha cyane ego vraiment ego mu gusozera je ndafite utubazo kuri Isaac ugitangura wavuze ko amasheni yaragwiriye mu kingo gitoyi araza ku bwinshi hanyuma mukaronka n'abantu bababwira bati mbega kugira ngo chaîne YouTube uyishireho bimeze gute bisabiki yinjiza gute hanyuma mbega go kuntu babihurumbiye ni vyiza ni bibi hanyuma wavuze ko hariho abaciye babivamwo babivemo kubera iki badebukiwe kabuki babonye bahaneguye iki mu masheni ya YouTube. Merci beaucoup. Ndakwishura amajambo avunaguye cyane. Impamvu babihurumbiye novuga yuko bon of course barabona iterambere ryacu. Ozi mama Alec ngira meze. Voilà. Uno munsi Imana ishimwe je ndafise radio. En fait barabona ko biri mu iterambere kandi barabona kandi babana barashobora kuvuga ijambo nyene icubahiro akabumva. Ama FS barayabona of course. Ati ukikumbira shobora kuba ari projet nziza voilà
ico ni cambe nibaza ko cabakwezi kandi byari byiza kuko ntivyari bibi kuba babaye benshi ntivyari bibi byari byiza kuko ndibuka na nyakubaha buri nyamitwe yarakoresheje n'amabozi kugira bumvirize byose yari muri system yo gushaka kuraba ati mbega ni bande bariko barumva neza ko bo kwiremera ubuzi eske wa mugambi cya kivugo cyo nyine cyubari kuko irashigwa mu ngiro c'est tout ico ni cyambere hama bagiye barabiheba kubera iki niba abantu baza bibaza ko ibintu byose vyoroshewe baza bati hewe dushika kuri YouTube ameze biritunga kuyora amadolari amayero hewe ye mama ni projet à long terme YouTube si ibintu ushaka uyora amahera uratekana ugakora gusa ariko kandi ariko nakandi bamwe bagi baranabiheba kumvuza abakozi bagi barakoresha aba diaspora benshi je tuvugana bagiye bambwira neza yuko Isaac challenge twagiye duhura nayo twagiye duhura na challenge y'abantu bibimwenyi yuko ari muri Amerika baramubwiye ati president we problem dufise turitari ko investisa mu gihugu cyacu ariko le problem duko turagira nuko abizigigwa uramuha umuntu kamera ukamuha laptop ukamuha ibiki bikarangira byivye cyangwa ugasanga ariko arakora ariko abikoresha mafere yiwe za mariage ibiki ukuva ngo nabuze iganiro what isazi wo yivugisha kavuga cyangwa se ibintu byose wobikura mu content bikagina neza YouTube ikagira vibes urumva nibaza ko ndakunganira mugabo kaja harimo n'ikibazo ngirango baradebukiwe kumbure kubera nyene confiance yatakaye ku bantu bahaye ubuzi ariko ntiwibwira ko harimo no kubura experience abantu babikoramwo kubera hariho umuntu wese yavyuka je nshaka kuba umujournaliste nshaka kuba umu youtuber nshaka mbega ntibikenewe formation ntibikeneye ko habaho ukunonosora ico kintu kugira ngo ntihaze umuntu wese ntavyuke yumva umenga sinzi ntange aka example gatoyi ko mwabona igihe c'amamoto bavuga ngo abakozi bo mu nzu bava igihe amamoto yagwiriye ngo bava mu kiboyi birukangira cyane kuja baja ku mamoto ugasanga ngo nico gitera ama accident kubera tabumenye babifisemo hoho iyo niyo bari ntambamye ego nico kintu vuze nico nikita kuba tabumenyi ariko kandi biragoye nikita urazi aho bigoreye nk'ubu umuntu yicaye hasi kimvira ati je nshaka gukora projet ya TV online kunuko hama gacha yumva ati agacha yumva ko bisaba kwanza kubanza kwiga umenga biragoye ariko je nibaza yuko iciza ni gusaba impanuro gico no bwira bariko nuko no kwiga voilà kwiga si shure voilà apana kwigira umuyu wayi ukacusimbiramwo bien Okay. Merci. Babaze ababikoze ubwa mbere ababifitiye uburambe babaze hama batekane ntibagire igihaba cyo gushaka inyungu bihuse bashira ibirenge hasi batekane bumve neza ko ari projet zisaba umwanya kandi ntibumvira amajambo cyane diaspora nyinshi niyo ngorane ifise barakunda kumva utuntu tushishe bana urumva ariko kandi kindi nacyo nongira ko hanyene ntibadebukiwe cyangwa se ntibagira ubwoba bwo kuzana amafaranga kubabikoze kera kugira babigire ko par exemple uje kwauzwa mbwira ati uzishaka TV online yanje iduge je ndumwe mu bantu vraiment bari amafaranga ya YouTube y'abantu bamwe nagenda afasha kuduza amaceno yabo kandi Imana ishimwe byarabaye isi ko hariho sense nyinshi yo kuduza channel hari umuntu ashobora kuvuga ati je ndafise reka n'imbere banashima nibanga abantu abaturaje ubigishe ndabibiri ibanga nkino team yanyu Fun and Facts ino team yanyu yo duza channel y'umuntu ku rugero rudasanzwe iyi team gusa muboniye fata ibinoti barundeko ababwira ati nukugushira akalinki kawa muri description sivyo gusa muri community aussi arashobora no kuba mboni ni affaire gusa inoti kaba kwita inoti nzima hamuga mugakina film movie nziza niga abaniga nibiki abaniga babiri ni baby ya project ni nziza yagira tesa sana iyo nyine yoduza channel like system kuduza amachannel ni nyinshi rero ntibadebukigwe kandi ntibagira ubwo bwo investisa Ndari bizokunda c'est tout. Okay. Nibaza ko ikiganiro cyacu ari ngaha tugira tugisozerera. Oya just no navutse. Oya nura si nari gusozera.
none se gusozera byose guhera heza okay okay je nshaka gushimira abamaze kutwizera nitwoheza bariho gabundi nitwobura abatwizera turabashimira kuko nibaza ko kandi baramaze kutwizera kandi nibaza ko bafise ico bungutse bivuye muri twebwe sino badondagura ngo ndabamare usanga ariho nabo nibagiye mugabo nyene bumve ko bifise akamaro hanyuma batuyagire n'abandi mutuvugiyo ukiyo hama nkuko ariko urabivuga ati aramaze kutwizera nibaza ko turiko turageza gusozera mishose mu gusozera twanda dufise message ya mbere ka tuyihe kuba dusadwe dukorana novuga ati aba YouTuber cyangwa nakoresha TV online abayikoresha nabi batahura yuko hariho bamwe aribo ibabeshejeho bareke gushaka kuyironderamo ibitari ivyo nambubona yuko ivyo uri kurabikora ukumva yuko utabikoze neza egera ubaze iga kuko kwisi tugenda turiga nta muntu umwe yavutse abizi ego hari ikintu bavuze ati cyo kuba utafise iyo formation benshi bakoresha YouTube nano bafise talent abari talent yo gushobora kuvuga yo gushobora kwafronta abantu yo gushobora kuganiriza abantu iyo talent yawe ni nziza mugabo ni talent zose zikoresheje kutariko zirapfa message yindi gacigenda ku basanzwe bashobora guteza imbere kuko babivuze barabisubiramo no kuri YouTube ntituriha amahera menshi YouTube amahera menshi ava muri mwebwe tuzanira ayo ma publicité duha ubwo buzi tubafashe kubazanira abantu tubafashe gukaya izo content kugira ngo natwebwe dushobore kwiteza imbere biciye kuvyo mwebwe muduhaye mezosi je namanda bivutwa madukunda kwibabwira burya iyo tugize publicité rimwe mutera imbere kudusumba kuko twebwe publicité ni yahera ya contrat dufitaniye ico twabungutse ko kibagiheze mugambe bwe muza kubandanya mufise ya valeur ajoutée umukiriya nacange ndango okay ngo kubera ko publicité itagica kuri siren ngo ndahevye kuza no aguma ari ngaho bisigura ngo à long terme uza gusanga twebwe utwizeye oya igumako twebwe utwizeye tukagukorera utabura yuko atari ikintu uzo profita muri umwe turiko turagikora n'ikintu kizokwama ego hama abandi nabo nibajya twavuze kare wewe ujija aba YouTuber bose ukabashira hamwe ugashaka gusuzugura ico bakora ugashaka kubafata bivuye swate kudatahura canke bivuye kukubera uri kwensi canke bivuye kubera ko bimwe nkunda kuvuga pardon kubera ko vyifuza utabishobora sorry sana genda ufumureka naco bikwica kwica ruko uravuga ngo none ngo wajya ngo ozera afise ubwenge kweli ngo arabura ikindi kintu akora ngo ya dasia vraiment avec turata nakadesani turakadesani metwe turazaguki valoriza akazi k'umuntu wese kuko niyo tiga ku valoriza akazi k'abantu bato nibizokunda ku valoriza akazi k'abantu bo hejuru rero twebwe abantu dukoresha ama TV online tubikora kugira ngo tubafashe kubaho neza tubikora kugira ngo tubigishe twigishanye ni mutuvalorize muduteze imbere dufashanye kwiteza imbere kuko iyi ni entrepreneuria point Nanje ndafisa ko mvuga ko wanje naka hari abantu bajejwe ibintu byo gutuma nako dukoresheje ubuhinga bwa none bw'amatelefone vraiment mu mabuke mushiramwo ya YouTube kwa mushira ko Facebook WhatsApp shiramwo Facebook bushiramwo YouTube shiramwo Instagram umwene gihugu abirihire kugira ngo ni benshi twasanze bafise YouTube ariko batazijako kubera ko usanga baguze Facebook na WhatsApp rero byo bavyiza mwiyumviriye oya mvuga bongereze ko YouTube kuko abantu turungikira n'ibiganiro bwa ngo ntavyo naravye kubera ko mfise ama mega ya Facebook na WhatsApp ni rero bongereze ko barabe bashire ko ni ya YouTube nuko nzo turavuga merci Emery akano niko bon kiganiro kiraheze mbwa avant ko mpeze nashaka je d'abord gutentega aba YouTuber uco wihaniza babandi bakunda kubiba ibiganiro babishira ku mantuze yabo biracana intege abantu mutwiba ibiganiro mukabisha kuri Facebook nuko ngende twivuze iganiro giheze batwiba ko navyo badusavye muri bisuma mwabisuma hasoni mwumva bamuizi bon kuri ivyo bintu biraca intege cyane kubera ko ubise kuri Facebook ubundi hari mbayivuze hari bouquet Facebook WhatsApp hari umuntu adashobora kuja kubirondera kuri YouTube c'est vrai basi muzema bidusaba basi cyane kuri izi migano bimu mugabo ntavyo musaba umuntu habwiye mu bireke ntimubireka donc murasuzuka ntimuzotera imbere akazi kanyu muri bisuma ako ewe nashaka gutera intege aba YouTuber en général tugwara intambara itoroshe na gato ikomeye mugabo abagihagaze
abagihagaze zake ubahwe n'abandi bose mwubahwe hanyuma mu bandage mukora ko ni vyiza maze kubona impact niniya uretse y'amafaranga niniya kumva umuntu hari abantu je barabambwira ko baheruka mu Burundi muri 2005 2000 ngati twaje kora ibiganiro byanyu twaje kora twabonye ko hari Burundi buragendwa busa neza muko muradukumbuza muhira donc nakazi katwo turakora mu bandanye ko onyama osi igihugu naco kitokonese kibone ko ari nituko turakora bifite impact babone ko nituko turatanga hanye naho twakora imisi twenza gusa ari comedy hari abantu twatwo turadestressa turakura stress hari umuntu hadeda kintu muramubwiye ngo akiraba ngo bavuye ku kazi atacireka arakora nangene ni bon umva ko ashaka kuba ari boring yabuze ikintu akora ugatireka mendara emission ibintu biko biraba mu Burundi kuri Fun and Facts urumva yora ba film ngabo bashaka kuva ivyo wacu donc ni ibintu vyiza bituma bakunda igihugu do plus bakunda muhira bakazana amadolari amadovize rero courage à nous courage les filles. Merci. Thank you. Tuzo bengone kwa twoza amafaranga. No. Amafaranga zoza. Emery nawe courage cyane. Murakoze cyane. Bego ubu nitwo kwigira carte. Ariko ndasubiyemwo buke ya YouTube bayishire ko. Ego. Tuzo create pancarte kuri rompo ya Brarud. Samafaranga. Twimane. Isaac. Womiwe. No oya sukumigwa nagutiza naryohewe ikiganiro cyari kiryoshe ikiganiro kimeze neza cyane kandi benshi bungutse babandi bibaza yuko ibintu byose biza nyene byoroshe je ni mu bajene baryamye amajoro maki cyane ndiko ndapamba n'ubu bikimeze uko nyene ariko urumva Imana ishima ariko kandi nitworeka kandi gushimira bagiye badushikira bagiye twizera ko nikitabivuze ariko kandi nitworeka gushimira na leta uko hari ibintu bimwe yagira tworohereza muri tunaturiya uribuka ko aho twarize kera arumva kamo kacu ego akamo kacu karumvirwa kandi nuba abandi bakumva na mamiliyoni na mamiliyari turatangura kwinjiza urumva rero ibyo leta bikubisemwo kiki bica bitesa murakoze Merci beaucoup à vous abantu baravye emission bose yo bakayiheza abantu baza kuyipartager on vous aime beaucoup mwe muri abantu bacu yambi gose abantu muza kushaka ama commentaire mutubwire ukuntu mubibona kumwe mubona ama TV online est-ce que mubona hari turi twokosora bikunda tuzobikosora bidakunda tuba twabonye nyene ko bidakunda canke ko bidahwanye n'ibintu ni permete guciramo hariho akantu ni ego nk'ubunye abantu basanzwe bafite amasheni baraza kukira bariko barakira ikiganiro mugabo barafise nico bashaka kuvuga mugabo barafise ka kantu kwaka ego ati Jenny nashirako ngahanye nza kuba nisuzuguje komanta tanga iciyumviro ciwawe ico kintu vuga nico hari abandi baririmvyi bima ibiganiro ama TV online yangahi wacu bagera mu mahanga bakirwa bariruka bagenda gusaba ibiganiro mureke ubujinga kunda ivyi wacu biheze nabi ikiganiro risohera party 2 abashaka party 2 mushiri biganza put your hands up abashaka party dutumire big fizo nande abashaka party tumutubwire turabarondera bo mushaka wese tugire party birababaje murateye isoni tuzotumira umuntu wo muri limitere dutumire na fizo nabo ubona ntariba bena Emery Sun birababaje kuri umuririmbyi w'umurundi birababaje kuri umuririmbyi w'umurundi uja kwirukira ibiganiro byo ngaho hanze ubugiye ukabatakambira ugabana no gukura amavi uri kurasaba ibiganiro abi ngaho iwacu bakubwiye ati baduha ikiganiro kandi ukagomba kubagarako ko n'ubujinga bonne nuit bisous Siren Vibes TV.